Hello guys, nibaza ko mumeze neza mumerereye hose ndababwira yuko muza murakora subscribe kuri YouTube ni VANESSA mubikore mubikunze kubera ko tutabafise nabandi tubitura atari mwebwe. Guys rero no mwanya ndabazaniye amakuru novuge ko ari amakuru international, amakuru agiye atandukanye ndetse mugiye mukuza murayaronka kuri YouTube ni VANESSA mukore subscribe, Facebook VANESSA media byose mubikore mubikunze. Muri nivyikazi novuge ko akomoka mu gihugu ca Tanzania, muri nivyikazi yasanzwe yitwa VANESSA MDEE. Aho novuga yuko yagaragaye yuzuye akanyamuneza ndetse novuga yuko aho aheruka guhabwa inzu n'umugabo wiwe, aho umugabo wiwe asanzwe yitwa ROTIMI. Umugabo wiwe novuga yuko yamuhaye impano y'inzu ifise agaciro k'amahera angana na 500,000 amahera y'amadolari y'amanyamerika. Novuga yuko ari amahera menshi cyane. Novuga ko uwo muririmvyikazi yabonetse ari mw'iyo nzu, ndetse uwo muririmvyikazi novuga ko aguma aboneka cyane ari mu rukundo n'umuririmbyi ROTIMI. Novuga ko banafise n'umwana, aho baheruka kwibaruka umwana novuga ko akiri muto. Ndababwira yuko umuririmvyikazi VANESSA MDEE agaragaza umunezero ukomeye cyane ku muririmbyi ROTIMI. Novuga ko aho amaze kumuha impano nyinshi zigiye zitandukanye. Novuga ko mu mezi aheruka novuga ko yari yamuhaye imodoka iri mu bwoko bwa Range Rover, imodoka nziza cyane, imodoka imeze neza. Mugabo ivyo bintu bikagira abantu bake mu marivyi bo muri Afrika ndetse n'abanivyi bagiye batandukanye, ugasanga biboneka hake. Aho novuga yuko VANESSA MDEE yagaragaje umunezero ukomeye cyane ku mukunzi we ROTIMI. Umunezero novuga ko ari umunezero ugeretswe ku wundi, aho novuga ko yavuze yuko muno mwaka ariho umugabo we akoze amateka akomeye cyane ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye, amuhaye impano ikomeye cyane. Novuga ko iyi Severance yabaye muri uno mwaka ariyo Severance kuri we ikomeye, kuko mu yindi myaka novuga ko ngo atigeze aronka umuntu abimuha. Mugabo ROTIMI we yavuze ati je umugore wanje ndamukorera ibintu bigiye bitandukanye, ibintu ndetse bigiye bitandukanye hirya no hino. Novuga ko iyo nzu iri muri Amerika. Umuririmbyi VANESSA MDEE novuga ko atakigaragara mu gihugu ca Tanzania, novuga ko ari mu gihugu ca Amerika. Abeshi bakibaza ati mbega VANESSA MDEE iyo nzu akazoyikorera mwiki? Mugabo akaba yagaragaje avuga yuko VANESSA MDEE iyo nzu agiye kuyikoreramwo ibintu vya business, novuga ko agiye kubikoreramwo ibintu vya business kubera ko ngo ari inzu y'impano y'umugabo wiwe. Umugabo we nawe akaba yagiriye ko avuga ati jewe ndashimiye Imana, mvuga yuko yampaye umugore mwiza, umugore novuga yuko yampaye ari nk'impano yanje. Nkababwira yuko muza murakora subscribe kuri YouTube ni VANESSA mubikore mubikunze. Ebana bonyeza mukore ako kantu mugafyonde ko ndabibona yuko mwagakoze ko YouTube ni VANESSA, Facebook VANESSA media. Ndababwira ati big up sana mwame mubikora mubikunze. Kuri micro yari Mr Sando ushaka mwikushaka guys, narababwiye ko nzokwama ndabaha ibintu bigiye bitandukanye. Big up sana.